uyu ni Yohana yakomeretse bamuhoye ivy'Imana. Ni mukumenga Yesu mukumwihishurira yarakwiye kuza mwihishurira amubwira ati taguponya mutoto wangu, taguponya mutoto. Ntiyaje amuremesha nkukumenga anezwe kumukiza, ahubwo yaje avuga ati ego wababaye ariko reka ndakwereka uwo ndiwe. Singiri wa wundi Yesu umukiza wawe umujyama kugikiriza wa wundi agwiza imikate, ariko ubundi Yesu wo mwijuru yicaye iburyo bwa data yuzuye icubahiro n'ishimwe. Ndaje kukwiyereka apana uko mwambonye muri Pireri ngenda muri Yerusalemu mu bisagara, ariko ndaje kukwiyereka muri gloire yanje, kuko data amaze kunyicarika yamaye ubwiza buruta ubwiza bwose bubaho. Ndaje kukuraba muri nature yanje mu gihe uri kurababazwa n'ibikomere. Ico ukeneye si pansement kandi si umuti w'ibikomere, ariko ico ukeneye kumishurirwa. Nuko ngo nari muri mpwemu acaraza aranyiyereka hirya y'ukubanza kunkiza ambwira ngo andika. Haleluya, haleluya. Umupasya umugwayi aremvye nibo yanditse Apocalypse yose, kandi Apocalypse nta kintu kinini Imana yamubwiye kubijaye n'isi kwiretse kwizoyikonda nikayiturira, ariko ikintu Imana yamutembereje ikamwereka, yamweretse icubahiro c'umwami. Ishengero ugutazira kwanyu baririmbyi kugomba kutwereka icubahiro c'Imana. Nimukwiye kuturirimbira indirimbo zituryohera, kandi naho mwo turirimbira indirimbo zituremesha ntizikadomine indirimbo zivuga ariwe. Turi mu myaka composition y'abaririmbyi yatosekaye gato, ubu indirimbo nyinshi zisigaye ziri kuri remeshaje kurusha uko indirimbo ziri kuri we. Bigatuma rero dufiringa good kuko ziriko zitubwira ivy'Imana igiye kudukorera. Nizo dukunda, nizo ziri populaire, nizo niyo ugiye kuzisohora zisohoka n'ingoga kuko zivuga situation. Ariko ugiye ukaraba ugutazira tuzokora mu ijuru kuri muri Apocalypse ntibaririmba ama situation. Oya, muri Apocalypse umuntu wenyine aboneka nuwo uwera. Iyo eglise iri kireregwa mu kubona Yesu, then Yesu arema ishengero rishobora kunesha ibiriko birabahanze. Ariko iyo ishengero riremewe mu bifatika, aho ukuririmba kwacu, amatazirano yacu zirazopendwa, canke amasengesho yacu yubakiye ku maresultat ari rapide dushaka ivy'Imana ikora, kurusha uko amasengesho yacu yubakiye mu kumenyana nawe no kunywana nawe n'ubwo busabane, aho twicara ku birenge vyiwe kugira ngo adukore, atubarira dukuze, adutware mu mihamagaro, tuzocika